Akasia love kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukama, uri Yesu wanje reka ndabivuge. Uwiteka nyaguhora ku ngoma, wowe Mana se w'umwami wacu Yesu Kristo, urakaninaza mu buzima bwa twebwe ubwoko bwawe, turi imbere yawe mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristo, umwami, umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu. Izina ryawe ni Yehova Adonai, uri Imana ikora ibyo ishaka, kandi turagushimiye cyane ko wabishatse tukaba turi bazima kuri iyi saha. Uduhaye amahirwe yo kubona indwi nshyashya, indwi tugiye kuboneramwo ubuhirwe n'ubutabazi bukomoka ku butatu bw'andi Mana imwe rudende. Turisabiye ikigongo ubwoko bwawe, amaraso meranda ya Yesu Kristo natwikira ubuzima bwacu, inganji y'ubutatu bweranda niyamamare mu mitima yacu, dukugwe kw'ibisuzuguro by'ubwoko bwose, duhabwe umugisha n'umugwiza. Ari ibisuzuguro duhura nabyo kubera amagara make tugendana nayo, turabyase mu izina rya Yesu Kristo. Hari iminaniro tugendana kubera imyenda y'abantu tugendana mu buzima bwacu, turabyiyambuye mu izina rya Yesu Kristo. Hari ububasha bw'imyuka mibi, hari ububasha bw'ibishanga, hari ububasha, hari imivumo, hari imikoshi duhura nayo, turitandukanije nabyo mu izina rya Yesu Kristo. Kama Yesu Kristo umwungere mwiza w'ubuzima bwacu, Yesu wowe soko ry'ibyiza byose ubuzima bwacu bukeneye, Yesu wowe mahoro yacu, Yesu wowe gahimbare kacu, Yesu wowe rumarantimba. Kama Yesu Kristo umwungere mwiza, kama Yesu Kristo ububasha budushoboza kubaho turambye kandi turoraniwe. Amaraso yawe meranda Yesu nadutwikira ubwoko bwawe, amaraso yawe meranda natubohore twebwe abana bawe, amaraso yawe meranda nakwidukize inunu n'intimba, amaraso yawe meranda naduhuze n'ububasha bwawe, amaraso yawe meranda natagatifuza ubuzima bwacu, amaraso yawe meranda aduhe ubuhigwe, duhigwe kandi dukomere mu izina ryawe, duhabwe umugisha n'umugwiza. Turagusabwe ngo ububasha bwa mutima wa mweranda buze buduhindurira iminyuro y'ubuzima, buze buduhindurira amahirwe, kugira ngo ibyo twatakaje, ibyo twanyazwe n'umwasi, amasezerano yacu tutarinjiramwo tuyinjiremo mu izina ryawe. Yesu turasengeye ubugwayi bwacu, turabwase mu izina ryawe. Yesu turasengeye ingorane zacu, turitandukanije nazo mu izina ryawe. Turakuzaniye amakuba yacu ngo abe ari wowe yikora, kuko niwe ufite ingata yikorera amakuba. Turakuzaniye amagorwa yacu, turakuzaniye ubukene bwacu, turakuzaniye ibisuzuguro bitugundaniye, turakuzaniye ibisokoro bibi bigendanira muri twebwe, turazanye imyuka y'abarozi kugira ngo wowe nyene aba ari wowe ubicira urubanza kukubera iki. Ukigendagenda muri Isirayeli ngo amashetani yaba ari mu bantu yapfa kukubona akaboroga ngo umwana wa Dawudi turapfike nawe. Yesu turazi yuko sekibi atoshinga amavi ahuri. Ndapfukamitse amavi imbere yawe, ubwoko bwawe turacishije bugufi imitima yacu, turasabye ngo tweze rwose kandi udutunganirize cyane.
duha amagara meza, tuberwe no kuninahaza Imana, twugurura inzira z'ubutabazi, dushyira hamwe n'abacu twashyize kubiri, uduteture mu makuba y'ubwoko bwose, imigisha yacu yugaye yugurure. Yezu uryohore ubuzima bwacu. Urakoze Yezu Kristo umukozi mwiza, urakoze gahimbare ko ubuzima bwacu, urakoze wowe rumaranimba, urakoze we Arufa na Omega, urakoze we tanguro n'iherezo, urakoze we muhesha umugisha ku buzima bwacu. Turasengeye imigisha yose twarose muri iyi ndwi, turasengeye amadeni twarose nayo twasanze ari kimwe mu bidufasha gutera imbere cyane ku buryo bw'umwihariko iyo dufashije tugashobora kuyarihana umutima uri mu nda. Turihanye intege nke zose twagendeyemo, turasabye imbabazi ku bo twababaje. Amaraso yawe naducyorore kandi adusubize hamwe na bene wacu, aho twagize ishavu rirerire, aho twagize umujinya, aho twagize agahinda, aho twigize ibihangange, aho twakomanaje imitima. Mukama nitubizire ngo byari ko tuja muri Kanahani yacu ishasha. Turazi neza ko dusigaje iminsi 44 muri uyu mwaka. Aya mashimwe y'igwije kabiri ashingiye ku buhamya Yezu yahuze n'ubuzima bwacu zobukotse. Ntabwo turi kwerera nk'inkire kombaye, ahubwo tumeze nk'abigeme bari mu gihe cyabo cy'amasezerano, cya gihe cy'akanyamuneza, cya gihe cy'amahoro, cya gihe cy'amata n'ubuki, cya gihe cy'ubudahangarwa bw'Imana kuri twebwe. Turaciye bugufi, twuzuze kandi twuzurize nawe, tunezereze mwami w'abami, dutabare mushobora byose, turenganure dawe byagiye mu ijuru, kandi utunezereze ubwoko bwawe, duhabwe umugisha no mugwiza. Turasengeye ibyo tugiye kubamwo muri iyi ndwi ishasha rwose. Imigisha utegekanya kuzoyiduheramo, amasezerano azokuzura kuri twebwe, abakobwa bazohakurira igikundiro, abahungu bazoharonkera ubutwari, abazohashingira ingo. Tugirire neza, duhe ibyo imitima yacu yipfutse, turinde kugwara, turinde guteterwa. Abafite amarandevu yo kubyara, abafite amarandevu yo kwa muganga, abafite amarandevu ya operasiyo, Mukama turakwinginze udutere iteka, uduteture mu makuba y'ubwoko bwose, uturinde kubabara kandi twagurira imbibe. Mu izina rya Yezu Kristo duhabwe umugisha no mugwiza, turindiwe kubabara, duteturwe mu makuba y'ubwoko bwose, kandi duhabwe buri kintu kimwe cyose cyagenewe ubwoko bw'Imana. Mu izina rya Yezu Kristo niho natuye imigisha, nkavugurutsa imivumo, natuye umunezero, mvuguruje umubabaro, natuye agahimbare, mvuguruje agahinda, natuye ibyiza, mvuguruje ibibi by'ubwoko bwose. Amen, amen, amina. Akasyala kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane Mukama, uri umwami wanje, reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, nkundira ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. Tugire Kristo.
tugire Kristo bakundwa umukama. Mwakoze kuza muri iki gicaniro cyo hagati ya saa sita na saa cyenda. Mwakoze kuza muri iki gicaniro cya saa sita, iri zamu ryo hagati ya saa sita na saa cyenda. Turinjiye ku igenekerezo rya 17 ukwezi kwa 11 2025. Turabura iminsi 44 ngo dusoze neza umwaka. Ariko imbere yuko twinjira muri iyi ndwi izokurikirwa n'indwi isozera uku kwezi, tukwinjira mu kwezi ko kwa Benoni, mutibagira uko kwezi ko ari ukwezi ko gutabagwa. Uku ni ukwezi ko kugira intahe, kuramya Imana, kunintaza Imana, gushima Imana, gushinga intahe Imana. Iyi saa sita wari ukwiye gusenga, ukagira isengesho rishingiye ku gicaniro cyo kweregwa canke guhigwa mu rugendo rwawe rwa buri munsi. Niwumva umuntu adakwiye kugendana nawe avugwa muri ijambo ry'Imana, uwo muntu mwirinde, kubera iki? Azoguteza impanuka nyinshi. Ubundi ubuzima twinjiyemo kuri umunsi wa mbere tangu isaha ya saa sita, tuzogendana n'abantu, tuzokorana n'abantu, tuzovugana n'abantu. Muri abo bantu tuzogendanamo nabo, uru rugendo dutanguye kuri uyu munsi, abakozi muzokorana n'abantu, n'abakora transport muzotwara abantu. Buri kintu kimwe cyose uzogikorana n'umwana w'umuntu. Ibyo bintu rero uzokorana n'umwana w'umuntu, hari igihe wimatanya n'umwana w'umuntu ugasanga afise umuvumo ukagukorera ko ugatakaza ubutunzi bwawe. Niyo mpamvu iyi saa sita idukura, iyi saa iri hagati na hagati mu rubibe. Gwindwi iheze n'indwi itangura, tugiye gukora icyo bita gucana igicaniro cyo kugira amahitamo meza. Gucana igicaniro cyo kweregwa mu rugendo rwawe. Gucana igicaniro cyo guhigwa mu bugenzi bwawe. Gucana igicaniro cyo guhigwa mu rugendo rwawe. Gucana igicaniro cyo guhigwa mu mirimo yawe, mu bugenzi bwawe, mu rugendo rwawe, mu mirimo yawe. Impamvu ukwiye gucana iki gicaniro nuko abavuma izina ryawe ni benshi, abo wagiriye nabo bakwidodombera ni benshi, abo wacumuye ko bakwidodombera ni benshi. Bibiliya avuga mu kigabane cya mbere cy'ubuhanuzi bwa Yonasi, umugabo witwa Yonasi, ngo Mukama yashikirije ijambo Yonasi mwene Amitayi, avuga ati, haguruka ugende Ininiva muri cya gisagara kinini, usemerere ukigabisha, kuko ikibi cyabo cyaduze gushika imbere yanje. Yonasi arahaguruka ava imbere y'Umukama ngo ahungire i Tarishishi. Araheza amanuka i Yafu
aharonka ubwato bwagira buje itarashishi. Amaze kuriha amanuka imbere muri bwo kugira ngo ajane nabo itarashishi ava imbere y'umukama. Ariko umukama asuka umuyaga w'igihuhusi ku kiyaga, maze haduka inkuruma ikomeye ku kiyaga n'ubwato bushaka gusambuka. Abasoza bagira ubwoba, umwe wese agatabaza imana yiwe. Baraheza baterera ibintu byose byari mu bwato mu kiyaga kugira ngo ubwato buramuroke. Yonasi nawe yari yamanutse hasi mu ndiba y'ubwato ariryamira aca arasinzira itiro ryinshi. Umukuru w'abasoza aramwegera amubwira ati, weho namaki aho usinzira? Yari yamanutse hasi mu ndiba y'ubwato ariryamira aca arasinzira itiro ryinshi. Umukuru w'abasoza aramwegera amubwira ati, weho namaki aho usinzira? Byuka utabaza imana yawe, mbere kumbure iyo mana iyo twibuka. Uwo mugabo Yonasi yatakaje umuhamagaro, yatakaje direction. Ahuye n'uri mu rugendo rwiwe. Yonasi yatakaje umuhamagaro wiwe. Ariko ndababwiza ukuri ko abagendanye na Yonasi mu rugendo batakaje ibyabo byose. Igihe cyose mu rugendo rwawe uzojana n'umuntu atubaha Imana, uzomenye kugiza ikibazo. Ngo Yonasi amaze kuriha ava imbere y'umukama. Hari abantu bavuye imbere y'umukama kubera udusubizo tw'ibibazo duto duto bagize. Uwo muntu iyo wimatanije nawe ucika amarayi. Imana iraguhana, Imana irakudiha. Abantu ngo barataye imizigo yabo yose, batambira Imana badasanzwe basenga Imana y'Isirayeli. Yonasi baramutaye mu mazi. Yonasi baramubaje ngo tukugire nte? Yonasi yababwiye ngo nubaha Imana.
Imana ubundi Imana igutabare igutandukanye n'umuntu ameze nka Yonasi. Yonasi aguteza ibyago, Yonasi agutwara ikirere. Yonasi n'umuntu yagambarariye Imana ariko akaza akakubwira ko agukunda akakuratira ibyo wafise. Iyo ugendana na Yonasi, iyo ukorana na Yonasi, iyo uganira na Yonasi, Yonasi yagambarariye Imana ariko kandi ahombya bene wabo bari kumwe. Uyu mugabo Yonasi akozanye impanuka kuko yamaze kuva imbere y'umukama, afite inzangano, afite guca urubanza muri we. Umuntu ameze nka Yonasi ntititandukanye nawe kuri iki gicaniro. Umuntu avugwavuga, umuntu yikura imbere y'umukama, umuntu abesha, umuntu atukana, umuntu asambana. Nimwifatanye muzovuga ngo Anthony yabwiye. Ushaka ubura umugore ufise umugabo ameze nka Yonasi, ushaka ubura umugabo ufise umugore ameze nka Yonasi, ushaka uri umusore umwigeme uko nyene, isobanukirwe ubwira Imana uti ndahari, murakwigengera icose umurozi yozanamo. Ubwira Imana uti mu butsinzi, ubwira Imana uti mu butabazi. Tugire neza Yesu, udutandukanye n'abasumu, udatandukanye n'abagome, udutandukanye n'abafise amakarane mabi. Tugire neza ubangurukanye imyaho n'amagoma.
Mukama dutandukanye n'ibisuzuguro byose bikomoka kuri Yonasi. Bw'izoko n'igikundiro cacu bikona, ubutunzi bwacu turabyanse. Bizoduteza ingwara tukaja mu kavuyo k'abapfumu turabyanse. Duhezagire. Imana iturinde indyarya zose zizivanga mu buzima bwacu muri indwi nshasha tugiye gutangura. Imana ibatandukanye n'imibabaro y'ubwoko bwose. Amaraso ya Kristo natweza dushiye ku ikimenyetso cy'ubudahangarwa mu bukorwa bwacu, mu busore bwacu, mu bugabo bwabo, mu bukenyezi bwacu. Umukama Yesu adukomeze. Ku kwezi iyi ndwi iri hafi gusozera ukwezi ku 11, tuyihabwemo ibitangaza byacu na nshuti. Uwo mubavu mwiza wawe, utwo dukwi twawe, uko kunyegeza kwawe, turinde kubabara. Iyi ndwi twagurirwe, iyi ndwi dutabagwe, iyi ndwi tunezererwe, iyi ndwi Mukama uduha ibyo twagusabye byose. Iyi ndwi abo bose twogendana, abo bose twoganira, abo bose twosangira imigambi, abo bose twaba mu butunzi bwacu, ariko bakaduteza inyatsi, bakaduteza imivumo, bakaduteza impanuka, twitandukanije nawe. Duhezagire urutare rw'ubuzima bwacu, duhezagire gahimbare kacu. Abakugambarariye, abakuvuye imbere, abataye itegeko ryawe, abatakaje ubudahangarwa bwawe, turitandukanije n'imikorere yawe. Ibyo bazotongana ntibizodufate, ibyo bazokora ntibizodufate. Amagara meza tuyahabwe, uburinzi n'ubudahangarwa tubihabwe. Mu izina rya Yesu Kristo duhabwe umugisha n'umugisha, kandi tunezerwe no kuba mukuri ku ijambo ryawe. Amen. 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 Haleluya. Imana iduhe umugisha twese, iturinde kubabara, iduteture mu makuba y'ubwoko bwose, irinde imitima yacu abagenzi b'indyarya, irinde imitima yacu abagenzi basa n'ibisuzuguriro. Duhabwe umugisha n'umugwisha, mu izina rya Yesu Kristo turame kandi tururanirwe. Mu izina rya Yesu Kristo duhabwe umugisha uri hejuru y'ibindi byose. Mu izina rya Yesu Kristo duteturwe kandi duhabwe ijambo na nyene ijambo. Amen. Amina. Amen. 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 Amina.